ego bamamagara Bénédicte Ntirampeba hama nkaba nankadira kuri ETS Kamenge. Yesu abahezagire cyane. Ndashimiye Imana ndonkeje kakanya yashoboje kuza ngaha nibihere gucubahiro. Ego kandi ndumva noramutsa nabo kuri Skype. Ndibaza ko bari connecte. Ndabashimiye cyane ingene banyakiriye nari maze amezi 2 ndi mu Bubiligi kuri Université Libre de Bruxelles muri cadre ya école doctorale baranyakiriye imyanya nyene twaba turi kumwe hariya tukasengera hamwe nkuko nyene nabo bari ku murongo kandi abarongozi babo narabasezeye hanyuma barabika n'intasho witwa Floribert n'uwitwa Bariguera Julien bari kanye ntasho muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Hama abandi banikanye ntasho n'abarundi n'abanyarwanda nyene twasengera hamwe hariya muri ADPR ya hariya mu Bubiligi kubera Pentecote yacu nta iriyo hariya ndashiye nsengera muri Pentecote y'abanyarwanda banikanye umurongo reka ndawusome muri Filipi igice ca mbere ku murongo wa 6 havuga ngo kandi ico nizigiye abi Filipi igice ca mbere ku murongo wa 6 havuga ngo kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Niri jambo badurikanye abo twasengera hamwe muri ADPR mu ryakire mu izina rya Yesu Kristo. Ico Yesu yagusezeraniye kizoshika n'ubwibazo vyo bavyinshi nubwo mifuda yosuriranya wizere ko Yesu ari umwizigirwa kandi yuko azoshitsisha gusezeraniye ko nta jambo ry'Imana nta sezerano ry'Imana cyangwa nta jambo ry'Imana rihera ariko rirashitsa ico ryatumwe Yesu abahezagire cyane. Hama nanje umurongo ofise n'uyu Yosuwa turasoma igice ca 21 ku murongo wa 43 gushika ku 45 page 273 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uko ni kuhoraho yahaye Abisirayeli bose igihugu yasezeraniye basekuruza niko bacemukiye bakibamwo. Uhoraho abaha impore impande zose nk'uko yarahiye basekuruza muri byose. Nta muntu n'umwe mu basi babo yigeze kubahagarara hehe, ariko Uhoraho yagenda agabura abasi babo bose mu maboko yabo. Nta kintu na kimwe mu vyiza byose Uhoraho yasezeraniye Abisirayeli kitazohera gute kitashitse, ariko byose byarasohoye. Iri jambo ry'Imana rifuje ko dusangira bene data. Imana yacu iradukunda kandi yifuza kuduha impore muri byose. Ni waba umwizigirwa ukezwa ujambo ry'Imana ryatubwiye imene data yatubwiye yatubanjirije ukeza ukitandukanya n'ikibi cyose uzogira gute? Uhoraho azoguha impore muri byose. Kandi bene data murazi ko twiteze ubugingo budashira. Yesu ntabwo icyubahiro ngo ahari havuga ngo nta muntu n'umwe mu bansi babo yigeze kubahagarara imbere, ariko Uhoraho yagenda agabura abansi babo bose mu maboko yabo. Birashoboka kuba hari ibintu biguhagaze imbere bimeze nk'ibisozi birebire biguteye ubwoba, ariko wari ukwiye kurema ureme kuko Uhoraho ari ku ruhande rwawe. Uhoraho ari ku ruhande rwacu kandi yiteguye kudutabara. Nta mwasi azoduhagarara imbere nta kurya byagenze kuri ba Esteri na ba Moridekayi. Mwarabonye ingene vyagenze, natwe Imana yiteguye kudutabara. Ku murongo wa 45 havuga ngo nta kintu na kimwe mu vyiza byose Uhoraho yasezeraniye Abisirayeli kitashitse, ariko byose byarasohoye. Ivyo Imana yagusezeraniye byose bizoshika. Wowe wizere gusa ntuve mu masezerano, wihangane. Ijambo ry'Imana muri ryarimbye ngo hahirwa uwihangana agashitsa ku iherezo kuko ari wazokizwa. Kandi abihanganye bagashitsa ku iherezo bazokwambikwa amapete. Nuko abumvise amajambo y'Imana mwese Yesu abahezagire. Ewe mu ruhanya tuza kuzamuka, ewe mu ruhanya tuza kuzamuka.
tuzakuzamuka turagushimiye turokenguruka ingene banye natwe mana twabonye ikiganza cawe turagushimiye kuri aya majambo mana utwibukije yuko atamwasi niwazoshobora guhagarara imbere yacu nta mudayimoni azohagarara imbere yacu eka imisozi vyose bihagaze imbere yacu mbere turabisenyaguje mu izina rya Yesu Kristo turabihuraguje yeriko tuyisenyure hasi Goliyati turagicishije izosi mu izina rya Yesu Kristo Hamani turabumanitse ku giti mu izina rya Yesu Kristo turasanga ngo ibintu byose biduhagaze imbere duteye ubwoba terabwoba rya Satani n'abadayimoni turari kuja mu izina rya Yesu Kristo Yesu kazubane nacu tugire neza turifuza ko hogira icyo ukora mana imbere yuko dutaha imbere yuko tuzotaha tugashika mw'ijuru uzugira icyo dukoreye mana tuzika mu bugingo bwacu turagushimiye mana kufite muse kandi kubikoze tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Sabaheza geni